Allo ngiye gukora ino live mugabo sinzi ko iza kuba ifashe neza kubera ndi gukoresha ico bita roaming data. Donc roaming nuko ushaka kugenda mu kindi gihugu ukaguma ukoresha ya nimero yo mu gihugu wakoreramwo. Nibaza ko ari ukumvikana hagati y'ama networks abiri, nkuko dufate sepa leo yo mu Burundi ikumvikana na Rwandatel, ugiye mu Rwanda ugaca baswicinga antena yo mu Rwanda ikaba ariyo iguconnecta, ukaguma muri connect na ya nimero y'uwawe mugabo ukoresheje equipement yo mu Rwanda canke ico gihugu giyemo, ku buryo umuntu agutelefonye aguma telefona ya nimero y'uwawe ugashobora kumwitaba. Bon je ndabikora kubera mbashaka ko ngiye hanze natakaza connection y'abantu, umuntu andondera ku kazi bandonda ibintu nk'ivyo ushoboye kuguma unterefona, et surtout yari gihe gito nta kamera ko gura simukadi yo mu kindi gihugu usanga ari nk'amadolari peut-être 5 ku munsi, 5 ku munsi kugira ngo ugire roaming. Ico gihe urashobora gukoresha internet yaho kandi ushobora no gukoresha cyane cyane ama telefone. Voilà. Mbo nari mu kintu c'inama ngaha asinzi gituma ndabiza muri vyande y'inama, sinzi nivyo nkoramwo abantu bamaze ngomba gukora iki. Ntabwo je nkora mu mpunzi, jewe nkora muri technology, ariko part time kuva muri covid gihe twari mu nafise umwanya muremure, hanyuma ndondera ikintu kindi conyingiza amafaranga, nja nsanga bariko bararondera abantu baba interprete. Kuico gihe hariko haraza abantu bavuye mu Rwanda b'abakongomani b'abanyamurenge bashaka umu-interprete avuga ururimi rusa n'ikinyarwanda. Ikinyamurenge nasanze kiri hagati y'inyarwanda n'ikirundi, amajambo menshi y'ikirundi gusumya amajambo menshi y'ikinyarwanda. Icakumbure na abanyamurenge babaye mu Burundi je ne sais pas. Hanyuma mu nyuma haza bazayirwa mbambonye ikiraka gutyo samasaha menshi kundwi, bo mugabo kirangurira petroli. Mbo ndawuza no abantu batonze ivyo bariko barajya Ben and Jerry. Okay, Ben and Jerry sinzi mu gihugu cyacu ko iki kintu kihari mugabo maracumva kuri televiziyo. Mbo namasaha y'umugoroba ngaha novuga hafi saa 12 ndibaza, na hanu ku mazi marina, harimwo ubwato ngaha bungahe n'ikiraro hejuru n'ama restaurant ngaha, amaduka ndibaza yugaye muga ama restaurant n'ama hotel agiye kugurura kuko burakeye bobo yahandi babwije. Nakuvuga doyo ko ivyo umuntu nabikoramo comme temple full time nivyo nkora kuri occasion, mugabo hari ikintu kiba muri technology yuko imyaka yiwanje utabakorera nk'umuntu ushaje, bon akazi kabuze ushobora gutaronka kandi njamvuga ntereka ntangure kuzandaraba ko muri ibi bintu vy'impunzi n'ibiki hashobora kuba harimo ubuzi bugaragara kugira ngo akazi mfise kagiye ko muri technology nzoce mbe mfise ico no kwita backup kintu ushobora gukoresha. Uzi ko sanga ari ibintu kumva je ntashoboye cyane kubera ibintu vya social je ntavyo nakozemo, but iyo ni dossier. Hanyuma ibintu nize kumva nza gukora video imwe kuri ivyo nuko hariho systeme ya resettlement ihamaze igihe ku isi, aho HCR igenda ikabwira abantu ibihugu bimwe vy'Iburayi harimo Amerika, Canada, New Zealand, Australia n'ibindi bihugu byinshi muri Europe, ati muzoze mutwakirira abantu bakabasaba babahe igitigi bashobora kubakirira icyo bita quota, hanyuma bacagenda mu makambi y'impunzi na cyane ahantu kumbura wana hamaze abantu igihe kirekire, bakaca bavuga ati reka turondere abantu 1000 zero critère tubarungike muri Canada, muri Amerika, muri Australia, seroroka. Ari nayo nibaza inzira abarundi batari bakibasho kugenda muri Australia, muri Canada, muri Amerika kumbura n'ibindi bihugu niyo bita refugee resettlement quota system. Donc quota no kuvuga hari ibitigiri cyo cemeye kwakira. Donc sindamenya formule bakoresha, ariko ubu bageze mbona hariko hazabazayirwa mu bantu b'Abanyafrika ko hazabazayirwa bavuye muri Malawi, abandi bake muri South Africa,
imbere yaho uje ntangura gukora aka kazi hari abantu bavuye mu Rwanda b'Abanyamulenge, ariko kandi hari n'abandi bavuye muri za Pakistan, za Syria n'ibindi bihugu kumbure birimwo intambara. Voilà, bano bari kugira imyitozo. Sydney Harbour Runners. Hello guys. Sydney Harbour Runners bari kwitoza, bagomba guhava biruka. Look at this. Nabo nimbonera kure. Mwe muri mbonera kure what? Okay. Anyway, mu gisagara usanga ibintu biwiye, usanga abantu bamwe bari kwiruka, abandi bari kugenda, abandi bari kuvuga, abandi bari n'importe quoi. Ni kwisagara kimeze hose ku isi. Neza ko nawe Bujumbura ariko bimeze, abandi bicaye ngaha bari kuryoherwa, abayabitse bari kujya babitse bakoreye. But anyway, donc ivyo bintu vya resettlement rero nta bantu gendo vyangura bose ngo nabanguraje, nta formule nzi bakoresha. Nibaza ko ari chance kabisa, ni nka roto, nta formule hari mu vya resettlement. Nko muri Tanzania nk'akarorero mwenga vyabaye mu mwaka nk'imyaka 2 kumbure around 2000 ko mwambwira bari muri Tanzania, muganira ko vyabaye rimwe n'ivyasubiriye, je ne sais pas. Muri Zimbabwe je ndafise umuntu yambwiye ko wabari ndi resettlement mugange yamaze imyaka nka 10, mugayo resettlement ntiyashobotse. Kuyo je nubwa ntewo kubakira kuri resettlement, woraba ukapanga ubuzima mu zindi nzira. Resettlement si ikintu cyo novuga ko kitari reliable, ntabwo wocizera. Bo sinzi ko hari abantu bari online, je mbona banditse 0. Ukaba uri online gira comment imwe, nabonye comment njamagarika iyi live. I will suppose ko ata muntu ahari, hanyuma kumbona ja kura video mvuge ibi bintu shaka kuvuga. Hari comment nimwe mwogera, any comment going once, twice, 3 times. Okay. Sawa, reka turasubira. Nanone ndarushe uno munsi niriwe naje narifise presentation kandi sane yanduhishije. Iyi hoteli hari hakujya, reka ndangize hanyuma ngende muri hoteli. Numbona sinzi impamvu bwana, je mbona handitse ngo 0, handitse 0 mugabo comment yawe ndayibonye. But anyway, nari kuvuga yuko ibintu vy'impunzi ari gihamana, nta formule ihari. Urashobora ndaza abantu bamaze igihe mu nkambi, neza ko n'abantu bari muri Tanzania abatari bake baba bagumye barindira bizeye ngo kumbure umunsi umwe bazoronka resettlement, ariko ntivyashobotse. So voilà, sinzi rero. Okay, uretse ngura akantu kamwe. Bon, donc c'est ikintu wo kwizera, kuko ushobora kumara imyaka myinshi urindira resettlement ntibayiguhe. Ariko nibaza ko abantu barose resettlement bagize amahigwe, kubera kameme abantu bagiye muri resettlement leta irabarihira buri kintu, agenda juste atakintu na kimwe atwaye, barabaha itike yo kugenda barayibaha, amafaranga yo kwipimisha barayabaha, bashitseyo bakabaha inzu babamwo. Donc usanga novuga ko usanga ubuzima bworoshe iyo ugiye nk'impunzi gusumvya iyo ugiye wijanye. Iyo ugiye wijanye usanga bizimvye cyane. Narabikoze ndabizi. It's very expensive. Okay, kintu shaka kugura sinzi ko hano kihari. Okay. Okay. Kenda rusicyo nashaka.
Okay, Sydney ibintu birazimvye hararengeje. Irarengeje ibintu kuzimba hayi. Do you want to pay the bag? A bag? Okay. Sure. Okay, kino gisagara kirazimvye. Thank you. Kirazimvye neza ko akantu nguze nari kukagura neza ko kanzimvye inshuro zingahe kumbure kugwiza duvayo 10 kugwiza nka gatatu presque gatatu wow. Bo mbwa neza ko ndi mu gice cya Sydney kizimvye ubundi uri mu gisagara ku bantu bakunda gutembera malheureusement kenshi na kenshi ama supermarché abari muri quartier uri mu gisagara hagati nta ma supermarché menshi aba hari uri obligé yo kugura mu tuntu tw'utu stores cyo bita convenience store usanga tuzimvye cyane ariko uri mu gisagara vyiza ubishoboye kajya kuri supermarché usanga ibintu bizimbutse inshuro nyinshi ushitse mu gisagara imbere yo kugura utuntu ugura ibintu byinshi dimwe ugura ibintu byinshi ari uhamara nk'indwi ukavuga uti nzoteka oriye yo kugura vyiza no kugura muri supermarché ibizimbutse. Okay, reka nikure ko wait nikureho kamera. Voilà, donc nakuvuga ko supermarché ibizimbutse par rapport y'ubuduka buto bwo kwibarabara burya hajya muri quartier usanga buzimvye. Okay, hanyuma ahanditse ngo turahari. Okay, merci. Nibaza ko ari intuzeye Facebook itanyereka abantu bahari. Hanyuma ndamba kubona mutama wacu très bien sindasaza turahari. Sinzi unavuga ngo live without suffering my brother or respect my brother. Suffering turakumva gatatu. So good. Okay, suffering en fait suffering ariyo souffrance canke kubabara. Je nibaza ko ari en fait je ndi umuphilosophe, okay? Ndi umuphilosophe nubwo ntari umuphilosophe ariko nakwirikirana philosophy imwe muzo nkurikirana hari philosophy ta stoicism nuba ko ari philosophy ivuga ko mu buzima ari souffrance ugomba kuvyitega. Hanyuma hariho religion bita ababuddhiste ni religion yo muri Aziya nabo nyene bafata ko ubuzima ari souffrance ko kandi ari inevitable ntushobora kurusimba. Nibuka rero umumanke umwe bafise abantu b'abamanke canke abamuane munze gukurikirana ari muri Australia en fait i Perth. Nize kumva reka aravuga ati bon iyo uri marié uvise souffrance z'umuntu ari marié. Iyo uri mu single ufise souffrance z'umusingle. Iyo ufise abana benshi ufite souffrance z'umuntu afise abana benshi. Iyo udafise abana ufite souffrance iyo umuntu adafise abana. Donc buri muntu mu gace kiwiwe aba ari karagira souffrance. Bien sûr souffrance nizingana. Umuntu ajyamye kwibarabara n'umuntu ari kuneka no kuri inzu yaguze baratandukanye nubwo bose bumva umenga birabahangayikishije. Mugabo souffrance no kuyambara singa ugakombata mugabo umenye uti bon burya n'undi muntu hariya aradasinziriye ariko yumvira ibindi bintu. Burya natwege tuba tudasinziriye tuba twiyumvira ibindi bintu. Okay, bon nakubara ibintu by'impunzi ko ibisaka vyimbwa bisa n'ivyahiye kubera baguma bagabanura ibitigiri. Nka Trump muri Amerika yagabanuye, muri Europe baragabanuye. Narumvise ko muri za Netherlands canke Hollande ngo baba barukanye impunzi ngo harimo n'abandi b'abarundi barabirukanye. Ibihugu vyinshi byo muri Europe iyo baronse nk'umu conservateur aza ku ntwaro acagabanya
impunzi iyi niyo nzu twariko tukoramo inama uyiravye uri nyuma kumbura niho uyibona ntabwo ari ntoyi nini cyane baza convention center zirahari ni mugani Cape Town hariho ikintu ndibagize nabacita umugani rero convention chain international convention center na hano hashobora kubera inama za international abana hafi na views yo kuri haba nini cyane hakurya n'amabanki n'amahotel la majorité bizu binini ari amabanki amahotel amacompany ya assurance ibintu nk'ivyo hajya hari hotel ho Sofitel donge bari kugabanya impunzi ariko nubako n'abanyambukira zindi sito nk'abarundi ikintu twakunda gukora kubera batatwemera kuduha amaviza yo mu bindi bihugu bagenda bagiye kuri viza nk'umunyeshure cyangwa kuvizita cyangwa ibintu nk'ivyo agaca ashaka kugumayo nk'impunzi akideklara ivyo bintu bariko barabizibira byarakoze mu myaka yaheze kubera mu Burundi inkoro zariko ziravuga mugabo bacavuga bo buri nta nkoro zivuga ukombaye na Sudane na Sud Sudan na Afghanistan n'ahandi ugacumva boyentera guha priorite ariko navuga ko kandi bariko bana yuko impunzi umengo ababimukira babaye benshi biri muri cadre yuko abapoliticiens benshi cyane baba conservateur batariko baremera yuko haza impunzi nyinshi so iyo nzira ikiragorana ukawapanga kuja muri Europe ngo wideclare ugende witonze anko sinzi umuntu ngo ndiko ndazira abantu bajayo bantu b'Imana je no zira umuntu aje birayi gukora yiki deja sinzi no muri Europe mugo no bayeho hoho ko ino buri muntu kumunashugurika n'ivyi wiwe niyo yaje uramenya ko yaje wobimenya gute nukubaza gusa no kwiyinforma abantu bariyo umuntu avuze ati no kujana umaze kujana bangahe ngo ntibaze bakujya amafaranga y'ubuntu canke ubwo rero usubira bakusubiza inyuma kuko abantu beshumva mwaravyumvise abantu muri za Sweden n'ahandi babimye ubuhungiro burundu bon uhunga uri kuraterwa ico gihe nta kundi urahunga mugabo ufashe ukagurisha itongo wari ufise ugaheba akazi ukagurisha imodoka vyose ukagira ugenda ahantu uja kubera bera nk'imyaka 10 nyuma y'imyaka 10 akaja gusubiza inyuma umva ko wobuhomvye cyane ico tumanza kugira amakalkule menshi mbere yuko ufata umwanzuro nk'uwo ya nico navuga juste kwiyinforma hanyuma kandi ikibazo ndi kubona abantu bambaza ngo mbega muri yose yatwoja gute bantu b'Imana information nyinshi genda kuri internet heraho nyene sinzi umuntu narungikiye information cyambwira ngo shobora kubisoma mu vy'ukuri udashobora gusoma ibintu biri kuri internet peut-être bizokugora kuja muri ico gihugu kubera ibigo vyinshi imbere yo kujayo bagusaba ko ubo wumva ugo rurimi hanyuma ukagira hey my man you look nice man. Thank you very much, sir. Oh, nice. This gentleman. Wow, uno uchunze umenga bafise n'ababita ku mahoteli akomakomeye habana umuntu ku muryango portier yambaye kabisa nk'umu gentleman. Ni hotel komeye bita Sofitel. Oh, by the way, yeah, anko nifanya ko afite no bintu vya security avyo ujyana bakwaye nka security nta security bihari afise nembo canka afise nko anyway donc nakuvuga ino igihugu shaka kujamo udashaka kusoma information yaho ibihugu bikeyi gusa kumbure mu Barabu kumbure muri Europe ya Est ni ibihugu bikeyi vyemera umuntu adashaka kuvuga ururimi rwaho hantu uja muri Germany kenshi na kenshi ibyo bisaba ko ikidaga uja muri France muri Canada y'Abafaransa baragusaba gukora test y'igifaransa ushaka kuja mu babongereza bagusaba gukora test y'icongereza do udashaka gusoma ziya information ziri kuri website neza ko bazobizogorana yuko baguha visa yaho kiretse ko mburuvuze tinde kwigugora ururimi ngira ngo birashoboka mugo na vyose amafaranga menshi kana ho nyene nibaza ko kumbure bashaka kuguquestiona igituma uja kwiga icongereza muri Canada cyangwa Faransa aho kukiga hafi yahuri I don't know mugabo vyiza no guhera kuri website niho information ibiri kushaka kubwira immigration isa amafaranga menshi sezi no guhenda isa amafaranga menshi cyane mboje nagizima ko na muri South Africa bahemba amafaranga meza na mfise akazi keza niyo yamfashije mugabo uri Burundi muri amafaranga bahemba ntivyoroshe ari mu diaspora ko gusponsoriza kumbure wo musaba kandi gufanya no kondera information je mu vy'ukuri nta bintu vya immigration noje amusanga biri complex bo ahantu naho gutamuka n'umureri mugabo nta rukiga kingizo kahari henshi abaharaga kingizo bw'abantu ntibirohemo mugangira ngo
ibiri kuri vitesse ntoyi kubera station iri hafi. I don't know. Cyembona umenga hari danger nk'umunyaruguru. Okay, sorry. I thought this was dangerous crossing. All right. So dona iko navuga nka jewe nta bintu vya immigration noja mu bifata umwanya muremure cyane gose mu vy'ukuri. Ubiye uwo mu expert kabigukorera ico gihe kwera bazingena abinavigatingamo cyangwa ukamara amezi pana umunsi pana indwi imwe amezi ushakisha information umara igihe kirekire cyane ushakisha information yingene bashika hariya si ikintu easy uvuga ngo bon ejo ngo ndagiye ngo ndarose information cyangwa je no guha information ko ntavyo nkoramwo vyose nanje kumara amezi imisi myinshi kuri internet ndakushakishiriza tuganira wizi biki ufite amafaranga ahe biki ivyo navyo numva tarakazi nkora byo babiko biramvuna ntavyo noshobora voilà umva nico. Okay, was level 1. I have got a no clue. I'm going level 4. Yeah. Okay, sawa. Nanjye ndi mushasha muri kino gisagara. Simba nziyo ndiko ndaja. Yeah, sivyo ko ino nkumi ishobora kuba ihazi. Ndayikwirikira. N'umukecuru. Okay, so nico nariko ndavuga bisaba information nyinshi. Bisaba research ndende, si ibintu ukora novuga nonchalama ngucuronka igisubizo udahangayise. Nta amfete mu buzima nasanze abantu kiretse uva muri famille itunze ugomba guhangayika inzira imwe canke yindi. Muri ivyo nta muntu ushaka kubwira umuntu ngo nkorera kino ndondera kino nshakisha kino. Abantu ntibaba uko nabaho bari ko bashugurika kandi n'ubuzima bw'iwabo kuko naha turi numva ngo turi muri diaspora nazo tudufise ubuzima ufise akazi kagutwara imitsi myinshi ubuzima bwo muri technology bugusaka kuguma wiga. Nk'ubu jewe nk'ubushitse kuri hotel nca nugura computer ndabaha ibintu bigeze nsoma ngira gute. Bamwe tuba dufise famille zikwega hirya zikwega hino umuntu atangura kwiyumvira ubusaza retirement mbega nabese amafaranga dore nabwo natwe tuba twicaye ngo ndi comfortable buri gihe umuntu aba ariko arahangayika yiruka rero tuma ari information ukeneye banza ugende kuri ndende uyirondere wenyine. N'ikintu ni skills ugomba kwiga mu by'ukuri. Iyo utayishoboye nuco ufite ibifaranga vyinshi ubiha umuntu abigukorere ivyo nta yindi nzira. Nta muntu ashobora umuntu w'umuprofessional babikoramo. Nta muntu namuvukana ukazomubwira ngo genda ndondere information zose uzomumurenganije kuko umwanya ntabafise. Ikindi nabavuga ngo time is money, donc umwanya n'amafaranga. Utagize time is money no kuvuga uwo muntu umutwaye umwanya ugiye gukoresha guca amafaranga kugira ngo agukore ibintu kandi yo kuvuga ngo mpemba kubera d'abord sikakora sivya akora musumo professionnel muri ivyo bintu kandi urumva ko ubumwizeye kubera ari inshuti. Ubwo nabwira ko iki kandi ushobora gusanga waronse information itari yo mu gihe udakoresha mu professionnel. Voilà, reka ndabakora ma communiquer miyo information nanje turabe ko no ikorera ko sinze information saze kuvuga mbwa nakubwire bantu b'Imana information nyinshi information ziri kuri internet. Okay, hera kuri internet fata igihugu wowe wifuza kujamo. Okay, atagihugu uzi fata ronde utimbega ibihugu biko vyakira abamigrant n'ibingana muri internet kuri internet. Omwe uvuga iFrance cyangwa icongereza ivyo bibiri utabivuga utabiko ivyo bibiri ucurondera muri abo barabo sino kubesha ngo hari ibihugu vyinshi uzoshobora kujamo utavuga icongereza. So donc rondera mu congereza usome izo information cyaba icongereza canke igifaransa seroloka hanyuma ubaze uti mu kuja ico gihugu kironse ucukena kuri internet y'aba Canada wandike immigration Canada, ari Spain wandike immigration Spain, siyo ko bavuga Spanish, ari begi ibindi nibi
Australia Immigration Australia ucuja kuri website yabo officielle ya leta ntuje kuyaba privé hanyuma ico ukora hajya baca bakwereka ati mbega inzira ushobora kuja muri Canada nizihe nzira ushobora gukoresha kugira ngo uje muri Canada bacaze kugira nizihe nzira ushobora gukoresha kugira ngo uje muri New Zealand mbo ukacubona ico gihe usanga bavuje bavuga ngo ushobora nk'umunyeshure ushobora kugenda nk'umukozi ainagana barikoze bariko barondera bavyanditse kuri internet donc ushaka umunyeshuri visa yironka ubanza gusaba ishure ugashigenda ku mashuri mbeka amashuri ari mu gihugu naya byose bari kuri internet ushaka kwiga nese ama university yose bari kiburi kintu cyose kuri internet hanyuma wowe umaze kuzuminga ino ukavuga ati jewe kubera ndi mu infirmière kubera ndi mu docteur kubera ndi umwarimu nogenda nkuku canke nkuku akaba ariyo nzira uca ukoresha nta nyishu rusangi ihari ni kapaka sero ivyo wize sero amafaranga ufise sero n'ibintu vyinshi ariko ivyo ni ugomba kusero igihugu jamo iyo ni devoir yiwawe yukuyikora nta muntu yigukorera kiretse abantu nyene bahemvye canke umuntu upfamfe nk'ihasa I don't know. Hello. Voilà. Nico nashaka kuvuga jewe nta immigration okora ni ibintu biri compliqué cyane harimo ma complexité n'amakonte nageze ya donc ndaguvuga ko bisaba ko ukora research mu by'ukuri nta umuntu akubwira ngo mpa amafaranga ndakujana havyihutirwa kenshi na kenshi abashaka kukwiba nta kintu cihutirwa kibamo iyo nta muntu uhibiturire ngo aragufasha iki ivyo vyaba iragiriye vyaba iragite narindimwo sinzi kenshi na kenshi muri lift hagiye connection igenda I don't know buretse turabe Okay, donc hotel bifise agafunguzo ngaha winjizamo ki gace yuguruka. Okay. Amashaka kwereka aho njyama. What a day. Okay, bashaje. That's beautiful, man. That's beautiful. Nice. Okay, yeah. All right. But I'm going to get coffee first. I got coffee, oh, water. Yashobora kupira kubera ibi home by'hotel babiri biri burije. Okay, sinkunze kwambara ikoti setanuya iraremera. I don't know why abantu bambara amakoti mu by'ukuri je nibaza ko ikoti ari umuzigo ko buri muntu. Surtout uri kuratambuka mugabo ino ubu ni mu gihe bwahatari hadakanye cyane so plutôt hadashuje cyane so no big deal. Abacho kimana Bujumbura sinugene Bujumbura nibaza ko nambara amakoti aremeye. Donc ni binako ndavuga ko vya immigration mu by'ukuri ugomba gukora recherche yiwawe bon n'umugenzi navuze umufise no kumubaza information générale mugabo spécifiquement hageze kugira application mu by'ukuri nta choix office ugomba kugira effort wenyene ukirondera ama information ariko encore nkuko navuze bisaba amafaranga menshi kubera iki inzira abantu benshi bakoresha yo kuja kwideklara kugenda mu gihugu n'importe comment ushidoga cha wideklara iyo nzira bari ko barayizibira mu kwizibira bayizibira inzira zibiri ya mbere nuko ushaka gushikayo wideklara turabesha turakwirukana ibyo bakora bitanguye kuba ya kabiri nuko ukiri kurasaba visa nabito munabego bagorana gukuha visa yo muri Schengen nk'akaroro kuko babazi yuko nubwo uvuze kugiye kwiga kugiye muri seminaire kugiye kuramukanya
baba bazi yuko ari uswahili uzoshikayo hariho chance kuzoshikayo ugaca uvuga ngo jewe ndagumye hano ukidekara cyangwa ukabaho nk'umu clandestin. So niyo mpamvu ubona bimana amaviza nico baba banka mu bisanzwe naza kwivyo mubizi. Urumva ko donc ntivyoroshe ivyo byo kwidekara ntibicoroshe nka kera kuri izo mpamvu. Haba hasigaye inzano vuga ziri legitime nazo nyene nk'ubugiye ahantu kwiga nukura muri iyo ko afite gahunda yo guca baguha visa uje kwiga mugo birazimvye kwiga birazimvye umuntu w'umunyamahanga bamusaba amafaranga menshi cyane kenshi na kenshi usanga ari nka double triple quadruple inshuro zitatu amafaranga baka umwene gihugu kuri iyo kwikosi imwe. Urumva nimba sepa ikosi yari amadolari 5,000 ku mwaka ugasanga inyambukira international student babaka 200,000 dose ngari menshi. All right. Voilà. Moi kanda ko ari ibindi bibazo mwabajije. La. En fait, mon information information bivana igihugu kindi. Buri gihugu gifise systeme yacu, nta gihugu gisa n'ikindi mu bintu vy'amaviza. Buri gihugu gifise visa system yacu. Ibihugu bimeze nk'ibisaga gake mugabo buri gihugu kirakifise amakondition basaba ibintu nk'ivyo. So stage yambe no kugenda kuri internet ukavuga ukamenya kuko ngo navuze vyose najumba jenja kunda kuri internet vyose biba kuri internet. Gusa difference mu bihugu by'abarabu umenga no mu bihugu byo muri Europe do rest izo za mbega ico gihugu mumaze imisi muvuga niki Croatia Bosnia I don't know chakinde abarundi babazibi batangura kuzibira ivyo kumbure biratandukanye mugabe ibihugu byinshi biteye imbere formule ni imwe ibiri kuri internet. Navuze ko ushobora kugenda nk'umunyeshure canke nk'umukozi mugabo usanga basaba ibintu bikomakomeye abantu benshi batabafise. Voilà. Bo reka rero ndabe ko no fata ivyo kujya vya nijoro hanyuma ndabe ico no kora kubera uyu munsi no bako atabintu byinshi nakoze je ibintu by'inama sindafata ko akazi nikajya kaguhemba ibintu bidahemba. It's a waste of time. Okay. What's your comment, mate? Natwe ntaho tugishaka Europe nous attire plus themselves are struggling to survive. Abankuja mu diaspora muri Suisse yafashwe ibujumbura yivye icupa ry'umuvinyu rigugwa miliyoni ngaha. Ujya muntu okay eka ndabidiseke reka mpere hasi. Ujya muntu je namubonye nanibaje ngo yivye muri Swiss neze ko yivye ibujumbura. Ico ni kimwe nanze ngo yivye hari yarari. Ica kabiri je neza ko kuyiba ari ubuhimbiri atari ubukene necessairement. Navuze ngo hari n'abantu usanga bagwaye ingwara y'ubusuma sinabegeze izina bayita donc umuntu yiba no mu gihe yoba atayashaka kwiba. Bo urakiba je nk'umuvinyu ibintu vyo kunywa itabi umuvinyu sepa wivyeho wo kwiba umuvinyu canke wo kwiba ibiharage ibigori ibintu ja kurya ubona ngiri umuvinyu ikintu ca lix. So ubujyaniraza ko ari umugwayi mu mutwe nta muntu yofata ngo anecdote y'umuntu umwe ntugakore kuri anecdote nico kina cyangwa mvuga cya gatatu ntuzokore kuri anecdote. Harimo abantu benshi igihe vyashoboka ko baja i Burayi batagenda bavuga ngo nabariyo baragowe kubera iki bumvise information imwe gusa y'umuntu umwe avuze ingene vyifashe nk'uwo muntu yafashwe abantu bagaca bamufatira ko decision. Ntuzufate decision nimwe ukurikije umuntu bumvise ngo nakavyara mugoye nukuraba ni aje no ko yarafise maladie mentale etc nukuraba personnellement. Bona hano turireka kukubesha wanashaka harimo abantu bakenye harimo abantu
bifuza no gusubira muri Afrika peut-être pas mugabo iyo si uraba ufu muri aba bajya basaxidinze kubera bivana n'umuntu amahigwe yiwe ingena akora ubwenge afise hari ibintu byinshi bikera ico mushimira Europe sineze comme Europe mugabo ibihugu biteye imbere harimo ibintu by'amahigwe harimo opportunité ndavuga ngo buri muntu arazironka mugabo abo tutete utufaranse muri Afrika nk'akarorero urabe umukinyi wa soka na mukinyi wa soka numwe arigeraja muri Coupe du Monde ashike muri finale atareka kinira igihugu cyo mu Burayi ndagwa nk'akarorero you see nuko deja uri nk'umuntu kiri umupira neza ugashika muri France harimo chance kuzoshika muri demi finale harimo chance ko football izogutunga ibintu nk'ivyo umva ni nk'iyo ni opportunité idasanzwe ushobora kuronka ndavuze kandi ngo buri muntu yamuhegora yaronka mugabo uwo muntu batarahari ashaka kuba kuri wowe cyangwa uzogira imana akaba ku mwana wawe mugihe wowe kumbura uvuga uti genda ndashaka no ngibishobora personnellement ni hereko je ibintu ntashobora kudreaminga okay je navukiye hano ku gatumba kakure kumbura ikomine ya nyuma ikenye mu Burundi cenda juru okay abavyeyi bakenye cyane ntiwari kuraba nta kuntu ari kudreaminga ko noba nda aha hantu ndi mu hotel nk'iyi ibihugu nagiyemo byinshi donc namukusha kugira amahigwe utagiye muri politike utagiye kwiba utagiye gucwana n'abantu ukiga nka medicine ukiga nka bintu vya ingeniera ukiga ikindi kintu ukagira itombora ukaronka akazi ukananaga ukashikana hejuru abona ko baye ubuzima buri comfortable mu Burundi bya gusaba ko ugira amagendera menshi ubribing abantu ibintu nk'ivyo ico ikindi nico no kwita sécurité sociale okay mu bihugu byinshi ubuza akazi baraguha amafaranga makeyi urajya ntabwo ujuja kuryama kwibarabara nabajya abantu babona ngo ba homeless benshi afite nk'ikibazo cyo mu mutwe ikibazo cy'amadroge ikibazo cy'ibiki mugabo uri umuntu uri normal ukabura akazi urashobora kuronka ikintu baguha kikakira gutunga bon yego nivyo Europe kujya tuyizi irikira basature abantu bakora yonona n'ibiki ntiwombaza bari kumbure no bobivuga gestion ndi mugabo nibaza yuko kameme mu bihugu biteye imbere je nk'ico ndimwo Canada na Australia New Zealand kumbe na USA neza ko ni Burayi kumbure hakiri inzira sino bajya abantu ni bare kwagwana bajya muri iyo gihugu wa muntu yaba arico kimwe nka America ko nka Trump yageze igafata inkonatini musiri wanyu mugabo bakaguma bafonsa so ujya umuntu w'ubujumbura ajya ni capacity never ntizo wigere wubakira ntuzeye decision kuri kayo umuntu umwe utabanje gutohoza eske ntagwaye mu mutwe ibintu nk'ivyo eske baranagivye eske yari social media you never know ijya kantuzo ntajya n'umuntu ntuzi na imese ngire mu bintu byo kugira nta muntu yarose amafaranga yo kuva muri Suisse ngo ashiki Bujumbura yabuze amafaranga yo mu vinyo okay kuva muri Suisse gushika Bujumbura n'imiburi ari retour ni ibihumbi 2,000 by'amadolari cyangwa 1,000 hejuru wowe ufite 1,000 utakaza bw'ibujumbura ukabura amafaranga ugura umuvinyo come on so yeah bosino yeah struggling yes birahari mugabo neza ko ati struggling ikindi je novuga ni ntuzeye amahoro n'umutekano okay ku muntu amaze gusogongera amaze guhonja kuri liberté dufise kuri freedom dufise nkaje Burundi naho noba nkenye ngaha ukambwa ngo uje Burundi ndaguha amafaranga utunge je no hitamo gukenera hano ndi kuko umufise iyo liberté mfise ubwo bwigenge mfise amahigwe abana banje bafise amahigwe ibintu nk'ivyo kuba abantu nk'i Burundi nk'ahantu bari mu bushomone ni benshi cyane pe hano bari mu bushobora bararenze cyane abavyeyi abapapa kandi atakintu bazira nkaje mvuga ngo nshira mu gasho boje nk'umaze amajoro abiri gusa hanze muhirumega narahataye ubwo n'abana bari kuvuga papa wagiye hehe imagine nawe mu gashumaze y'ukwezi amezi 6 umwaka myaka 2 4 atakintu wakoze ndanga ivyo je navyumvise no nta ya kuri jewe vyongera ko convincing ngo nibura yabaragowe bagowa yiwabo ntabwo bagowe ayikirundi umuntu w'Imana mugabo bo yo nishwa personnel iciza kindi uri Burayi ufise choix okay Burayi ufise choix yo gusubira iwanyu cyangwa kugumaho okay je mumvuze ndi Burundi neje nogenda iyo choix ndayifise omwe mugabo c'est pas le cas contraire uri muri mu Burundi nta choix yo kuja i Burayi uko ushatse ufise nkivuga choix nk'akarero ahantu je naje nta visa bisaba nta n'umuntu yankoreye kuri passport nakoze video ndacha kuri raporo ngashamo passport ikanyugura gate ngacha kuri raporo mu kindi gihugu ngashamo ikanyugura gate ndengana nukuvuga anshatse kuhaguma nkejo ndose akazi mu batuko abantu turi mu nama vuze ati tuguha akazi ejo nicyo nagatangura so ko kumbure mfise ubuzima bwanje hariya ejo nicyo nagatangura nta visa na applying nta visa to travail nirwo ndasaba nca ntangura gukora comme normal ngizo shwa nishwa
ni arrangement iri mu bihugu bike donc igundimo nico mbayemwo bafise arrangement ugishitsemo ucuba resident permanent ugishitse ku aeroport nta formulaire yindi hari nta formulaire wuzuza ucuba ntuze resident permanent automatiquement but sinzi ko nshaka kuvuga ucumva ntabwo avantage ari juste amafaranga n'ibintu birebire nk'ubu nta assurance nazanye ngaha kubera mvunitse njya kwivuza muganga ndetse naguze assurance no nshize mu kino gihugu ngwaye njya kwivuza nk'umwene gihugu wa hano ari urgence tene cyo tuma na assurance ndiko ndayumva ni jambere nico gihugu cyo nyosha kuja mu ntafise assurance ko c'est stupide assurance n'est stupide muganga nuko manzi baca bamvura nk'umwene gihugu hano donc hari ibihugu bisa avantage nyinshi nta Ibrahim nawe nyoneza ko ari uko uri muri Europe imusho kugenda mu kinuka zuratembeza karaho bikunda so personnellement umuntu abishoboye yoraba akagwaza naza yuko struggles zo muri Europe na suffering zo muri Afrika zitandukanye. Alright, sinzi ko hari izindi comment mufise sino twogeza ikiganiro ngaha kugira ngo ndabe ko hari ico nokwabagura ibintu by'amanama ico ndabyangira usanga uwo munsi utakoze rero ndafise ikibazo nta munsi naho ba dimanche yo nagize ikintu nakoze numva umenga nta uwo munsi nahombye so murabona kuri YouTube naho sura ama video gusesangura ubushobora gusesangura ko nta mwanya cyo gusesangura nshika kumugora nirohiye nshaka nsano byama uyu nabavuze ngo I have submitted my visitor's visa but I'm planning to not return. Will I be okay? Okay, if you nta muntu yobi ivyo ntuzurabibwira abantu okay ntubibwira abantu kuko vyitwa ko ari illegal okay iyo usaba visitors visa barakubwira jini utakubura mu junior visitor donc ntubibwire ntayo umuntu bibwira okay ivyo bikugume wowe mwenyewe. Will you be okay? I don't know. Icambere nuko iyo visa ushaka kutayiguha okay kenshi na kenshi iyo visa barayikwima kubera babona yuko utari junior. Icya kabiri kuri aeroport bazogusambisha nibaza ko kumbura umuntu yareka gukoca kwemvise azokubwira information kuri aeroport baragusambisha nugira ngo urashaka kuri aeroport ngo ufise visa ngo welcome ni ufise visa so gusambisha azojishe bakubaza uzobaza umuntu muri kumasi no kwangura jaye sinogira nivyo nkora mu mugabo sishaka ku profession yacu ratubuza ko tukora twangura ibintu illegal mugabo umukorera hanyuma bo umaze kwashika kumbure bashaka kukureka bashaka kuronka umuro yakakuburanira ivyo mugabo bizodepanda n'ingene uronse umuntu akuburanira ivyo nta formula hari peut-être azokureka ikibazo ahubwo no gushikana zakaja kibazo kikuru mugabo kera info ivyo si ni inzira illegal je ntakoramwo neza ko umuntu ari gukoca mu ganira neza akakubaza ko arundi yabikoze ibintu nk'ivyo ariko ntuzurabwira abantu benshi mon frère umane kubwo ngo ngiye kwiba yaza kubwira abantu igiye kwiba okay kubigumiza mwibanga ekoze umwango bwa kandi no kwiprepara birashobora gushika bakusambije kwa aeroport aeroport en fait ni aeroport ziba zikaze pe aeroport ziba zikaze iyo ufise passport ukuye muri Afrika ziba zikaze cengi ufise passport yo muri Afrika bagize kumpagarika i Dubai barambuza ko nuri indege transition muri Australia kandi ari transition gusa ndava kuri aeroport donc ugishika muri ntuzeye ushitse mu bihugu byo muri Aziya imbere yuko ufata indege ngije muri za Australia nibiki usanga hari immigration officer cyangwa undi muntu akaraba passport yawe encore vakaverifia ko bizibiki nibiki so ni rugendo barakuvuna cyane. Okay, yari presentation yanje ubufise copy hard copy mugentuze yanse gukora mbwa hari kera hari gihe washika ikanka gukora computer cyangwa iki ukajugira presentation ko bapuro ari fisi bapuro byansinchike n'ihimba cyangwa ukagira nk'imbago kazura baga ba yo okay sinzi ko ari ibindi bibazo mu guys mu office jewe nibaza yuko
Okay, bizogenda neza tu ninitwaza amafaranga na reservation hotel. Information no kwino umuntu areka gukoca no kumusaba information zose no kuraba kuri internet. Ya si hotel gusa barakubaza uje gukora iki, uje kuvisita hehe, utakuvuga ngo aho mbonye hose ico gihe no gutegura byose barakoza byinshi. Uje kuvisita, uzovisita mu gihugu gisagara kihe n'ikihe, n'ibiki uzokora muri visite yawe. Alright, urafise umugore kubera iki woza kuvisita no ukasiga umugore hariya, urafise akazi uzogasura